hama ndabona ngaho ifoto ya president wabanje kuja gusabusha kugira ngo umuca jewe byanjiyemwo hari muri 2020 igihe abaye president atsinze amatora donc ni nka symbole yo kumukeza navuze ati reka nkore ico gikorwa juste nyine gusa ndamukeza uravye iyo image ko nayicafi mu mabara ya drapeau y'u Burundi kandi ndamukikuza nyene muri carte y'u Burundi umukunzi wanje urumase ndamucapa kubera ikutara umucapa none kubera ubu ndashobora kukurabira nyene ku ifoto y'umuntu cyangwa umuntu twicaranye afata umwanya nyene nkamuraba nkamucapa bikaca bigufata umwanya ngana gute araho acapisha muri style ya crayon canke stylo na peinture n'ibindi byinshi bitandukanye umwe wese arahita mucapa ikirimiwe niki je nkunda cyane gucapisha irangi hanyuma amahera nayo maze kubicamwo n'amahera yo kuntunga kubera gushika umunsi n'inje nitunze biciye mu muga wo gucapa bari bwa mbere mbonye umuntu anyizera gutyo atanzi akama amahera yiyewe ati genda ukore genda ugura ibikoresho kandi atanzi juste nyene gusa ko nyene gusa nyene akanyizera muri make waramudesevye canke ntiwamudesevye Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère que meze neza, muguwe neza, mushimana ukora tudushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi kumwe n'umutumire, murabizi ko nta na rimwe nigera mandi jenyene, nama bafise umuntu tugira tuganire. Hama turi muri studio twasohotse twagiye kurondera abanyempano. Ndamuha ikaze rero kugira ngo naho turiwe yidondora bariko baratwumviriza, aramutse abakunzi bacu n'abakunzi biwe. Je nitwa Arakaza Melandre ego nkaba nsanzwe nkora umwuga wo gucapa ego rentre ni sawa ni bon ndashi ni uvuze ko ukora umwuga wo gucapa mugabo ibintu byose nibaza ko bitapahashita waravyize canke navyo wize avant ko dushika kuri ivyo bintu nkuko nama abamenyereye kura biganiro vyanje barabizi ko nkoranye n'umuntu ijyambere ndamubaza ninde yabayeho gute akaducira ku mayange ubuto bwiwe kugira ngo dushike no kuri carrière yewe urashaka kutubidukorera ibyo novuga yuko ahanini gucapa ni impano nakuranye kuva mu buto bwanje nakuze nkunda cyane kose kuva nkiri mutoya gushika n'ubu rero hariho igihe cageze muri 2017 secondaire mitamwo kubigira umwuga kuko nari mpeje amashuri nta kazi nari mfise nicyo mvuga ati reka nkoreshe waje secondaire reka nkoreshe impano yanje kugira ngo ndayi develop ego harimo buke bica biraza ntangura nyene no kuronka amafaranga bivuye muri yo rero ubu nivyo bintu honze urumva twageze muri carrière yawe mugashaka umbwire gato mu buto none kugira ngo umenye uzi gucapa byagenze gute kuko turiga ama dessin artistique tukiri batoya muri primaire woba nawe ariho wabihereye warakunda byagenda gute canke n'umuntu yakubwiye ati bujyanye mu urazi gucapa byatari bon voilà mu mashuri nyene kugiye nyene wasanga tugira ubuntu bwo budese mu makaye yaba aya biologie canke iki n'iki wasanga je nshobora gucapa ama image abandi bashima ugasanga nyene barambwira ati wewe urazi gucapa cyane vraiment ugasanga hariho nabo twigana ba prefer ko je ndabacapira bakama mahera canke bakanyumurira mu manoti je sini murebo donc nkabacapira umva barire gato mu ishuri byaraye byagora bitora kumenga abantu bacapa kenshi usanga mu ishuri bibagora we byari bimeze gute je narabitora vraiment wari sanze bitora no mu ishuri mugabo ikintu wakunda gucapa cari giki ico image wibuka ubwa mbere watangwe gucapa cyane yari ukavuga ati nyine narayita donc umwana yari muto arabricora indege ugasanga ariko arabricora utuntu udushapo utubato bijya bagira ari batowe mugabo urakura ugasanga umuntu aratanguye guhindura n'ibintu biba biri ngaho nyene hari umuntu yambwiye ngo dessin warayiga ntavyo narinzi mugabo wewe nivyo wize muri ico gihe ugasanga uri kuriga n'undi mwana pfizira ukamurabira ko canke byari biri mu mutwe waracapa gusa ukumva biraje bon je kera nakunda gucapa ivyo mbona ahanini narakunda gucapa imiduga hamwe n'imbwa kera nivyo nakunda gucapa cyane yego ariko ubu ncapa cyane ama visage y'abantu Okay. Hama umaze guheza ishuri ugatangura gucapa ninde watanguye gucapa ubwa mbere ide yaje gute vyagenze gute
bon umuntu wa mbere natanguye gucapa umenga ni sister wanje hanyuma naje naricafye kera yego waravye ifoto kugira ngo icape wari wiyizite ubigenza gute basi fataye kugira ncape jewe utangurira kuki wiyumvira iki bigenda gute jewe mu kwicapa ico gihe nariravye mu kiyo mu kiyo gutya hama nkicapa ku ruhande niko nabigira ico gihe ubu ndashobora kukurabira nyene ku ifoto y'umuntu cyangwa umuntu twicaranye afata umwanya nyene nkamuraba nkamucapa bikaca bigufata umwanya ngana gute biravana na style ndiko ndacapamo ariko kibisanzwe bashobora gufata nka 30 minutes canke isaha mugabo ari peinture birafata nyene amasaha menshi canke iminsi okay uvuze ngo style uri kurafacapamo bisaba amasitile angahe kugira ngo ucape gucapa biri kwinshi araho acapisha muri style ya crayon canke stylo na peinture n'ibindi byinshi bitandukanye umwe wese arahita mu cyapo ikirimiwe niki je nkunda cyane gucapisha irangi mugabo donc nico kiri professionnel cyangwa ni juste ko ari wewe ubikunda bon kuri je nivyo nkunda kandi nivyo mbona binyinjiza n'akanoti okay hama birakorohera kuronka none ibyo ukoresha les tableaux ukoresha cyangwa ubanza gusaba uruhusha mu bwira capa umuntu cyangwa uramwiyumvira gusa nta kintu na kimwe nta ruhusha bisabwa ahanini abantu ncapa ahubwo nibo bampaye amakomande hama nkabacapa uko babyipfuza hama ndabona ngaho ifoto ya president wabanje kuja gusaba uruhusha kugira ngo umucape kubera barigeze kumbwira yuko president même ni foto bamanika muri ajya mu biro mu ma entreprise atandukanye mu ma banki kugira haba hari ifoto ugenda ugasaba muri presidence kugira ngo ushobore kuyimanika bambe dimo uyisohoze mupfi usohoye yari yose wewe nawe kugira ngo ushaka kumucapa wabanje kuja gusaba uruhusha cyangwa bo jewe byanjiyemwo hari muri 2020 igihe abaye president atsinze amatora donc ni nka symbole yo kumukeza navuze ati reka nkore ico gikorwa juste nyine gusa ndamukeza uravye iyo image ko nayicafi mu mabara ya drapeau y'u Burundi kandi ndamukikuza nyene muri carte y'u Burundi juste nyene nka message nyene yuko ari we aserukira u Burundi muri make hanyuma naruhusha mugabo wa Musate warayimushikirije byagenze tugute hari uwabimubwiye warabipostinze canke arabizi ko hari umuntu yamucafye ndimo kugira ngo amukeze bon sinzi ko yababizi nkuko sije namucafye burya haro nabandi nyene bamucafye ubwo wowe ntiwigeze uronka opportunité yuko woshobora kuyimushikiriza canke ngo yimudandaze kumubwira uti ndazi ntawe ndamuha vraiment ntawe ndamuha kwera urumva ko imaze imyaka hafi nk'ine ndayifise ngaha presque 5 ans wari kuratona ndemeje kukubaza les matières ukoresha yaba yo marangi byaba ibintu ucapa ko ubikura he urabicurisha bigenda gute birakugora cyangwa bimeze gute materiel ngaha turazifise zibayabaye nubwo zibayabaye mugabo zirakora akazi rero ndaje mu masoko atandukanye bivanye n'ico ngiye kurondera nyine mu bikoresho sanzwe nkoresha haba nko ku rwego rw'igihugu ndimo aba artiste bacapa nko kuko iwawe muri bangahe murazinanye wowe uba wiklasa mu yuhe mu giharuro cakangana oya nta giharuro novuga ngo ikindi kuko umwe wese aba afise tana ukwiwe kandi umwe wese akora ukwiwe gusa ikiryoshe nuko benshi turazinanye kandi turakorana rimwe na rimwe turahana ubuzi tukavuga ati ingo dukorane ibi dukorane biriya donc muri make turemerana nyene muremerana nanje renda kubajije ku basi l'art mu Burundi peut-être hamwe hariho abantu bacapa sivyo mugabo aba twari tuzi bacapa ku mpome kuki gucapa les visages z'abantu bakaza bakaguha ico kiraka turazi ko n'amatablo bamanika mu masaro kenshi nayo baja kugura ndimo ugasanga umanitseho ibintu vyo hanze cyangwa iki nta bantu vraiment mu Burundi bari bwatangure kubikora gose mu Burundi vyo bavyatanguye ryari haba pour le moment est-ce que abantu baravyijukiye barabikunda izo marché baravyumva bakumva yuko vyoshoboka yuko umuntu asohora amahera kugira ngo bamucape nka kurya ashobora kuza kwifotoza hanyuma abimanike muri salon canke abitange en guise de cadeau ego donc
iyo innovation yaje ahanini cyane mu Burundi mu ma 2015 2016 niho iyo innovation yo gucapa ama image y'abantu yakangwe kuza rero abantu basigaye babikunda cyane kandi barabiprefera gose gusumba n'amafoto asanzwe umuntu wese araryoherwa abonye bamucapye bamushoboye ati tunije abacapye vraiment yene arumva ko ngene bamuhaye iyindi mode kandi abantu benshi barazikoresha mu gutanga amakado swate guha umuntu kunda canke abantu bageze mariage bakabacapa nyene nka image nyene symboliza urukundo rwabo ibintu nk'ivyo nyene haro maze kuyiha personnellement jewe nk'umukunzi wawe canke ikindi uramaze kuvuga uti ngira apa president wacafye kugira ngo keze bavuga iki ngo madamufatire umwa bon kugira ngo umuntu atahure le poids y'ivyo bintu nk'iyi uyikora umwanya ngana ko nk'iyo irashobora kuntwara nk'imisi 2 canke 3 atakindi kikoko nakimukoze ukora nk'amasangaye ku munsi nkora nk'amasaha 3 ku munsi wera nanje nenda kubajije nti uramaze kubikora personnellement ukayitanga nk'umukunzi wawe cyangwa undi muntu ukavuga uti ngo ndamufatira umwanya ndamucapa umukunzi wanje urumase ndamucapa kubera ikutara mucapa none kubera nibo byesura hayi ofete urumva ngene bimeze gucapa nakazi gatwara umwanya munini hari igihe rero kenshi duhurirana ndiko nyene ndakora akazi k'amafaranga ugasanga sindose umwanya wo gucapa nyene ibitingiza amafaranga cyangwa ntuburi sure yuko bya vrai abimerite canke wiyumvira ko basubuzocapa zaba byagenze gute abakwimetaho urumva ababimerita nyene ni bisanzwe gusa nyene yuko ndonka uwo mwanya wo kubikora no bikora nibisanzwe naco ni karagaciyemo nanishatse juste guhindura ibyo nari ndiko ndabaza mugabo rero nari ndakubajije pour le moment en tout cas iyo wavuye naho ugeze ubu sico kimwe sivyo ubu sico kimwe hariho ikintu co bacarahindutse wobona ugitangura wambwiye ko watanguye muri 2017 n'ubu muri 2025 ni iki cahindutse ubibona ko ni byinshi byahindutse cyane ni byinshi vraiment kuko urumva ico gihe natangura abantu deja ntibari bwanamenye ariko ubu ni benshi banzi bisigura yuko ndashobora kuronka ama marché avuye ahantu henshi atandukanye ku isi atari no mu Burundi hari abantu bo hanze bahora baguhama ama marché ego umaze gucapa ama tableau angana gute kuvutangura cyose harura ni menshi cyane ni menshi cyane kweri ama tableau maze gucapa vraiment ni menshi gose basugereranije Westin simbona ukuntu nogereranya kubera yuko novuga jewe chaque semaine maniko ndacapa ntandwi yohera ntariko ndacapa soit ama tableau canke ku mpome nivyo urumva nivyo mbamwe kenshi umunsi ku wundi urumva sinomenya ngo mparure ivyo maze gucapa byose ni byinshi cyane nigeze ndakubaza ico wize mugabo byo babijanye nibi wabora bandarije amashuri yawe woba ufite indi carrière uvuga uti basi uyu mwuga nkora birajanye n'ivyo nize canke n'ivya bindi umuntu yigeke ugasanga akakora ikintu muri kaminuza nize architecture donc nibijanye no gucapa ama plan y'amazu no kubaka nivyo urabironkamo navyo urabikoramo amamasha ego ndaronka ama marché nyene nubwo bitari ku rugero rumwe nibi bya art plastique mais navyo nyene ndaronkamwe ama marché nyene ico préfère cyane iki l'architecte ni préfère byose birajana kubera ko byose biruzuzanya kuko byose ni art muri make ni art mugabo urumva no gucapa amazu ahandi naho ama plan y'amazu n'ibiki naho no gucapa abantu n'ivyo biwambwiye byo kwandika indome none byose ni bimwe canke urashobora kuba umu expert mu kwandika indome ugasanga gucapa umuntu ntibikunda bon je novuga yuko ibintu byose bijanye no gucapa ndabiprefera vraiment gucapa muri rusange byose je ncapa byose hama nani ndakubajije bivanye n'ingene watanguye n'ubu nakwajije basi nakwajije amatablo umaze gucapa ntiwayambwiye wambwiye ni menshi cyane amahera ubu umaze kubicamo kubera peut-être ari umuntu ashobora kuba ari kararaba kino kiganiro akiyumvira yuko peut-être muri ruguru bien sûr ngahi Bujumbura barashobora kuba babona yuko hari abatanguye kubikora hari abo byakunze ni kiki wo mubwira umaze gucanka amahera angahe kugira ngo atavyumve Westin bon tablo imwe mu idandaza amahera angahe bon prix biravana tuvugana
n'umuntu inbox hanyuma amahera nayo maze kubicamwo n'amahera yo kuntunga kubera gushika umunsi n'ije nitunze biciye mu muga wo gucapa apana no muri ivyo vya architecture ucutunzwe n'ibyo gucapa yego niko kazi kamisi gutunga ugakota inzu ukigaburira ukiyambika byose ibyo nshobora gukenera byose ndabikura muri uwo mwuga okay hama ukitangura vyari vyoroshe oya nigiki isrago ama challenge wahuye nayo naya ubwa mbere nambere kubera yuko ubutararonka abakiriya benshi hari ukuntu usanga no kuronka amahera y'ibikoresho ugasanga biragoye mugabo buke ugendura uronka abakiriya uzura nyene uragura nyene ibikoresho buke kuko nka kera urumva nakoresha amarangi afise karite ntoya bivanye nuko uburyo bw'abari bukeye mugabo hamaze kuboneka abakiriya donc ucugura materiel zimeze nk'igisununuye gato kugira ngo ukore na produit nziza yego wowe nawe uri kuraraba wiyevalue urabona uti hari ikintu nahinduye yego donc kuko evolution iba umunsi ku wundi kuko ni navyo nampanura abantu benshi bakunda ibijanye no gucapa mugabo ugasanga arashika intege bivanye nuko soit ashobora kubona niveau yewe iri hasi akikompara ku wundi ukakabona ashitse intege cyo ndabahanura bose nuko iya pratique ya buri munsi iratuma ubimenyera cyane hanyuma ugasigara rero nawe ushapa neza cyane gose nyene nkuko byipfuza donc rero nanje bivanye na pratique nagumye pratique ku bico giye gushika n'ubu bien sûr hariho aho navuye naho nshize muri naho ngeze muri touche nyene yo gucapa wambwiye ko ufise entreprise yawe muri ya entreprise mukorera y'ibiki murashaka kwakira abantu nk'umuntu ashaka kumufasha ashaka kumufasha bigenda gute muri entreprise dukora ibintu bijanye no gucapa no kuvuga turacapa ama tableau ya décor yo kumanika mu nzu mu mahoteli mu mabiro urumva hanyuma tugacapa ku mamiro soit impome z'ububare sinzi kumaze guca kuri Braludi nitwe twahacafye amadese yose uzobona ari hajya ku ruhome rwa Braludi hanyuma tukanasiga nyene mu mazu ama hotel amazu sanzwe nyene yo kubamwo nivyo dukora muri rusange tukanacapa rero no ku mipira ivyo bita serigraphy ari nk'amashira hamwe y'abantu bakeneye kwambara imipira isa ariko ivyandiko bisa atari bike tugenda tukimprimisha canke murabe turabishira ko nyene ku mipira nyene tukabakora nyene imipira ariko ivyandiko ukagenda urandika kuri umwe oya hariho technique yo kubishirako simpaka ngo uzandika kamwe gusa hariho nyene technique yo kubishirako nyene donc ndiko ndakubwira nyene muri make ama service nyene dusanzwe dutanga muri entreprise yacu hanyuma turafasha cyane nko mu vacances abana abajene bari mu vacances turabokipa nk'ukunda ivyo gucapa tukamuha umwanya tukamwitaho nyene kugira ngo ashobore kudevelopa iyo mpano yiwe mugaca muhera ku bana bangana gute gushika ku bangana gute bon nyene abana bamaze guca ubwenge gushika nyene ku bakuzi abajene bose muri rusange basi duhere ku myaka uguhera ubu wakuzana umwana wa 2 ans ho mwaka oya nko guhera ku myaka 10 kuduga 10 ans ari nyinshi normalement umwana kugira ngo atangure no ku developer nivyo wonye arashaka guhera no ku myaka 3 umwana ari muri crèche arashaka kumva umenga arakunda gucapa ibintu barashaka kugira wiyumvira ko nabo uzohava ubashiramo kuko 10 ans umwana bakuze abagomba baheze primaire umbuza kubera ko aribo nkunda kubona abavyeyi babo batwitura tukabafasha sino haje n'abatoya gusumba abo nabone ni bon twabitaho ko birafasha umwana kudasamara ngo aje mu buhumbu canke iki ugasanga no muri vacances abari occupé ariko ari gumwuga kandi ngo mufasha kwitunga contrat umaze kudekosha ukavuga uti vraiment yarampimbaye banampamagaye nkagira nteje kabisa byaranyuze ku mutima canke wishimira cyane niyi canke utari uniteze bon ni nyinshi kuko tumaze gukorana tumaze kwizegwa n'ama company menshi atandukanye byaba ibyo kubacapira ku mpome publicité nyene y'ivyo basanzwe bakora dufate nk'indani mu mabiro yabo tukabacapira ku mpome kuburyo bwaho umuntu arenganye kwibarabara aterabona ivyo bakora rero tumaze gukorana n'amashiramwe menshi nyene amaze kutwizeye sinoza ndagura ngo yica nkiriye ngabo ntaco reka basi kugira ngo utahure basi kibazo nshaka kubaza donc hari umuntu atwizerera muri novuga ngo iki ngo muri zero
arakubonamo ico abandi bantu batakubonamo wowe rero nshaka umbwira umuntu yoba yarakubonyemo ikindi kintu cyuma akaguha amahera ya mbere akakwizera malgré ko utari bwagire izina rya hatari utangore kudekrosha ayo ma contrat nibiki akavuga ati je uyu muntu ngira ndamuhe marché malgré ko atazwi bya hatari mugabo ndamwizere ndamuhe ibyo bintu hama uwo muntu wariwe hanyuma nico wari kurako bon timwa pana naho utombwira uwo muntu mugabo ico kintu cyo gikorwa wakoze niba wagikoze neza canke hariho n'akantu kuba karagoranye ningene uba wariyumvise yari mu boss wa Mucho Paints kera niwe yigeze kunyizera kweri cyane aranugika no gucapa igitega ibujumbura ndacapa ku mazu yose ya Mucho Paints ndamucapira nyine amalogo y'iryo shishira hamwe giye bari bwa mbere mbonye umuntu anyizera gutyo atanzi akama amahera yiyewe ati genda ukore genda ugura ibikoresho kandi atanzi juste nyene gusa gukora ko nyene gusa nyene akanyizera muri make waramudesevye canke ntiwamudesevye naramushimishije cyane yarakwize donc ni wowe wiyumvira uti jewe byahavuye bica biva ni kugira ngo ca ndagenda ndanaronka nayo yandi makontra vyaraguhaye basi CV kugira ngo uronke nayo yandi yego byaramaye CV kuko je kenshi ikintu nshira imbere n'ubwizigirwa iyo umuntu ampaye amahera yiwe ngo ndamukorera ikintu ndi yaranje ko nkamushimisha ku mutima ko bwaho avuga ati bien okay ikintu maze gukora ukakika dufate nk'umuntu yagiye gukora nk'aba bafata ama image canke ikiganiro canke iki nk'ibi twese dukora urashaka gukora ikintu kabona uti vraiment iki kintu naho nagikoze no musi nitashimishije iyo we bishitse ucugenda gute uco recommencer à zéro cyangwa ubigenza gute ibintu byose ni ese kandi byukuri simisi yose ngo ukora ibintu ngo bitere bitoka mugabo iyo kitatobotse urakosora surtout nk'iyo ari nka commande wahawe n'umuntu umuntu ni wakubwira ati burya rero saza ikintu nticanshimishije raba gwa meliore hama wakosora nyine gushika bibaye kuri niveau y'ibyaho mwese mu bishima donc wewe ntumuhatabura ngo umubwire uti nk'ubunye tablo wayikoze yose yaheze jewe ndajura yimpaye avec amapendre ibintu byose wakoresheje les matériels nkaca ndakubwira nti sinayishima alors que wabona ko ari sawa uramuhindurira ukemera ugahomba ugasubira haze bon nibirashika yaho hagera kuri livraison tablo batarayiraba kwanza bagira ico bavuga ko donc bampaye commande kenshi ndi muri procedure nyene yo kuyikora ndereka umukiriya ati ubona gute uku donc mugoma en contact mukaguma muvugana tuguma en contact gushika igihe ca livraison twahanye kigeze okay hanyuma ma challenge muhura nayo mu Burundi bivanye donc nakubajije yiwawe personnellement mugabo si wowe nyine ukora uwo mwuga peut-être uri kuraraba au niveau international peut-être abandi barashobora kuba bageze kunambwe ukavuga uti none twebwe natwe tuzogera ahantu ryari birashika mwebwe muri uyo mwuga wanyu namwe bikabaho canke uvuga uti biri neza cane kuri stade tugomba kubibako nyene twebwe novuga yuko ugereranije ibindi bihugu urumva turacari hasi cyane ko icyo uvuga ko mukiri hasi cyane ibindi bihugu bageze kure kuko mu bindi bihugu hari gihe usanga bashobora no gukora ama exposition ugasanga abantu baraje kugura amatablo ya art kandi bakayagura amahera menshi urumva mugabo ngahaye usanga naho haba foire canke ama exposition usanga bafite tendance yo gusuzugura igikorwa cuma artiste ugasanga bariko bagomba kukigura amahera make uvuze ngo amahera make bari nkangaho ugereranije basi nagereranije donc amahera n'ibindi bihugu basi basi ahandi mu bindi bihugu nka tablo bayidandaza amahera ngaha par exemple biravana hari gihe nyine kenshi usanga zigugwa $1 bazigurisha $1 kandi uyakonvertije mu marundi ushobora gusanga ari amahera menshi wowe kavuga uti rero baje mu Burundi kutugurira baca baduha amahera make novuga yuko ego niko nobivuga kenshi nico kibazo twebwe duhora naco aha mu Burundi abantu ntibavalorize ngo bayigure kuri prix nyene bibereye batahure yuko mu artiste aba yakoresheje energy nyinshi kugira ngo ico gikorwa kimere neza kuko sinuko besha ibintu by'aba artiste bakora si ibintu umuntu wari wese ashobora gukora donc ni ikintu donc kiba kiri exceptionnel muri we rero niyo mpamvu biba bikwiye nyene yuko ico kintu gihabwa agaciro niyo mpamvu uzosanga mu bindi bihugu
dufate nk'abaririmbyi cyangwa ugasanga baratunze cyane gusumba ngira ngo n'abaperezida urumva mugabo ngaha usanga nyene baronka nyene duke nyene kubera yuko public ntitahura kuvaloriza art. Wifuza ko genre vision yiwawe ni vision yiwanje nuko umuntu wese artiste afise impano ya art yobaho neza biciye muri art. Niyo mpamvu na créer niyo entreprise kugira ngo bashobore no guha ubuzi abandi ba artiste basanzwe bafise impano yo gucapa nabo bashobore kubyaza umusaruro ibyo bazi. Muri entreprise yanyu muri bangahe wabakenera yo baronka gute byo? Turi batandatu. Hama abo bose n'aba artiste n'abahungu gusa n'abana n'abana harimo n'abakobwa abakobwa ni babiri n'abahungu bane. Abakobwa harimo n'abanyene ba artiste bashobora gucapa cyangwa bakagira ego bose n'abacapa. Donc uwo dukenera arashobora kuturondera jewe nko kuri WhatsApp ni 68 055 538. Urashobora no gukora ibikorwa byacu soit kuri page ya Lasso Company Facebook na Instagram. Lasso chanditswe gute? LASO. Lasso nyene uko nyene. Okay. LASO. Lasso Company ego canke ukaraba Landy Art 07 kuri Instagram. Mukoresha IG gusa na Facebook. Ni platform mukoresha ni IG na Facebook. Okay, bon. Sinzi ko hari ikindi na LinkedIn. Na LinkedIn. Sinzi ko hari ikindi kintu ushobora kubwira bariko baratwumviriza kugira ngo bashobore tuje turangiza nibaza ko jewe ivyo nari nateguye kubaza nabibajije mugabo urashobora kugira ubwira abatwumvirije cyangwa donc le public cyangwa ukabwira abandi ba artiste bashobora kuzogwa kuri kino kiganiro kora nkuko nakubajira ama challenge wahuye navyo umuntu wese nibaza ko bitama biri ngaha byama hari ahantu bihera kandi nibaza yuko kugira ngo urinde ugira aho wandikisha izina baba bakurondere ama entreprise kurondere nibiki nuko bo warakoze. Donc hari umuntu ashobora kuvuga ati ibi bintu ntaho nopfa ngizene gashobora kuraba kino kiganiro bivanye n'ijambo wamubwiye bikatuma yoshobora kwava. Je uvuga coco nuko nta mwuga udakiza. Donc umuntu wese yoba afise impano runaka ni byiza yuko ay developer kuko naje kera sinari nibaza yuko gucapa vyontunga kandi ugiye no kuvyumva muri logique umenga umuntu niho tahura ukuntu gucapa bitunga umuntu mugabo nibyo je birantunze. Donc no hanura rero yuko umuntu wese yuko yafise impano nuko yo developer akamenya kwanza uwo mwuga neza gukora hanyuma amasoko arizana. Hama ikintu wifuza gukora uvuga uti iki kintu vraiment ndagikoze bivanye nuko aba artiste abandi nkayo ma expo abandi bajamo ni iki ukavuga ati iki kintu kabisa ninagishika Imana ifashije nkagishikamo byonezereza cyane and kanoba ngeze handi nace niyumvira ko ngize byo bari kiki fise ama ambition menshi n'ama rêve menshi mugabo byose biracyari mu ibanga. Hana kimwe ushaka kutubwira ni hari habo bavaya gutwara muzobibonera bon ama ambition n'ama rêve vraiment y'umuntu kenshi hari gihe nyene gize umuntu yobigira ibanga. Okay, tukabona nyene byagiye mu ngiro. Ranzi ndagushimiye. Nanje ndabashimiye cyane ko mwangendeye. Yego. Natuka niteka kandi mubandanye mukora nkuko muserura impano z'abantu mwereka public yuko mu Burundi hariho abantu bashoboye ibikorwa runaka. Okay, nibaza ko umuntu wese bari karatwumviriza turashobora kuganira n'umuntu sinamubajije imyaka yiwe sinamubajije tu nibiki ngo ibiki nibiki mugabo kwa kinanso uri kuramurabona ko ari jeune mugabo aratubwiye neza yuko atunzwe n'impano yiwe ushobora kuba uri kuraturaba wiyumvira uti je wapi kabisa ibintu n'ububeshi canke niki mugabo yavuze yuko niba umukeneye urashobora kumusanga aho bakorera watubwiye mu Kigobe canke yatanze nimero yiwe nibaza ko umuntu wese ariko aramurondera yo mwitaba akagira icyo amufashije hama namwe mushobora kuba mwama mufise mu nzu amatablo
peut-être mugura yo hanze canke iki alors que dufise aba artiste boshobora ku iyo ku mariage canke iki muragenda nkabiraba amatablo badandaza muraryama muri muco canke ahandi hantu usanga azimvye cane gose umuntu agasanga aranayiguze nizere neza yuko nimwe abagirira icizere nkuko bariko barabivuga ukayimuzanira nkuko ubuyishaka yo usanga ataba desevye mubahe ivyo biraka non seulement Landry n'uwundi wese yoba afise impano yego ndabishimiye cane rero namwe mbandanye ndabashimira muri ko muratwumviriza mukaba Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu